Urukundo ni ikintu ciza ku barurimwo. Wewe woba wifuza ko umukunzi wawe asubira kukwiyumvamwo nk'uko vyari ca gihe mugitangura biryoshe, wewe ukumbuye kubona urukundo rwanyu ruryoha ko rutigeze, bana natwe gushika kw'iherezo kuko hari ikintu kimwe ngaha abantu benshi birengagiza kandi gishobora guhindura urukundo rwanyu. Menya ibintu vyogufasha kuryosha urukundo rwawe n'umukunzi wawe, mugahora muryoherewe umubano wanyu n'uwo muri kumwe mu rukundo ndetse no mu rugo. Ni ivy'ingenzi mu rukundo ko ruhora ruryoshe kugira ngo ruryohere abarurimwo ndetse rurusheho gukomera. Mbere no kububatse bagakomeza urugo n'umubano mwiza hagati yabo, bigatuma n'uruvyaro rwabo ruzogabana ku rukundo rw'abavyeyi, nabo baheze mu zabukuru bakubaka ingo zikomeye zubakiye ku rukundo rw'ukuri. Ivyo ariko birasaba ko abarurimwo hari ibikorwa vyihariye bakora kugira ngo bazane umunezero mu mubano wabo. Ibi bintu bitandatu ni bimwe mu bintu vyo gufasha gutuma urukundo rwawe ruryoha. Ndanabaha bonus kubabandanya gushaka kw'iherezo ntagire ucikwa. Ica mbere, banza wubaha umukunzi wawe. Akenshi kubera kumenyerana cane usanga wibagiye ko hari icubahiro utegereza guha umukunzi wawe, umufasha wawe. Si vyiza ko usigara umufata nk'umuntu asanzwe ngo mubwire ivyo wishakira vyose mu buryo ubwo ari bwo bwose. Umukunzi wawe aba akwiye guhora ashimishwa n'uko umwitwaraho, ukamwitwararika, ukamwereka ko umuha icubahiro koko kimubereye. Aba yifuza ko umwubaha kandi ukanamwubahisha mu bandi. Ica kabiri, hora unyurwa n'uko umukunzi wawe ameze. Abakundana benshi batandukanywa n'uko umwe mu bakundana atanyurwa n'uko uwo akunda ameze. Yabona umugenzi wiwe afise umukunzi akifuza ko nawe uwiwe yoba ameze nkawe. Kandi burya ikigushimisha siho gishimisha uwundi. Nico wakundiye umukunzi wawe sico uwundi yakundiye uwiwe. Gutyo vyokabaye vyiza buri wese anyuzwe nuko umukunzi wiwe ameze, uko ateye, uko avuga, uko akora, uko yiyumvira. Namba mwageze aho wumva mukwiye kubwirana ijambo ry'urukundo, uba umuzi bihagije. Ica gatatu, hora ubwira umukunzi wawe ivyiza umubonako: ubwiza, kuberwa, ubwitonzi, ingeso nziza, ubugwaneza n'ibindi vyinshi bitari ukumuryoshajyosha gusa no kumuryarya, ahubwo ari ukumwereka uburyo aguhagije kandi ko uticuza ico wamukundiye mu bandi benshi. Biramuha kumva ko ari ubudasanzwe imbere yawe. Ivyo bigahesha uburyohe umubano wanyu, bigakomeza urukundo rwanyu. Ica kane, hora umubwira amajambo meza y'urukundo. Umubwire kandi atasoni ufise ko umukunda, kenshi gashoboka, atari uko n'imiburiburi rimwe ku munsi. Bihora bimwibutsa ko akunzwe kandi ko afise umuntu ashimishwa no kubaho kwiwe. Hari abantu bamwe batinya kuvuga ijambo ndagukunda, kandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe adashimishwa no kubwirwa n'umukunzi wiwe ko amukunda, canke ko atasoni biteye kuba amukunda. Mumbwire muri commentaire ko ata muntu yumvise ngaha. Bwira abakunzi banyu ko mubakunda, bandikire, bahamagare, mubabwire ivyo bintu badaherutse kumva vyubaka umubano wanyu, bikomeze ubucuti mufitaniye.
bikubaka ingo n'imiryango bikomeye. Ni vyiza ko ubimubwira akabimenya akareka kubikekeranyaho, ariko ntibibe kubimubwira gusa, ahubwo unabimwereke mu bikorwa. Nizera ko munyumvise. Ngaha hariho abantu nkoreye umuti muzongurira akantu. Ica gatanu, muhore mugira imigambi mufatanya. Burya iyo abantu bakundana usanga batavugana ku bintu byose, ariko bikaba vyiza iyo bagize ivyo bafatanya gukora nk'imigambi mito mito, gutegura urugendo bazokorana, kubaka inzu canke ibindi. Ntibibe vya bindi umwe agenda akiherera agakora ibintu ubundi akazotungurwa no kubimenya cyangwa kubibona. Gushira umukunzi wawe mu migambi nk'iyo bimwereka icizere umugirira, kandi ukamwibutsa ko afise agaciro mu buzima bwawe. Ica gatandatu, muhore mwicarana muganire, cyane cyane iyo hari ikibazo kanaka kibugarije, ikibazo kibabujije umwumvikano n'iterambere mu mubano wanyu. Mugirane inama kandi mugire n'umwanzuro mufatira hamwe kugira ikibazo gikemugwe, urukundo rwanyu rusubire ruvyuke rutera intambwe. Abantu tugeranye hano muri abantu b'agaciro kanini, nabemereye bonus kandi ntimugaya. Reka ndabahe mwebwe gusa ibintu bibiri vyiyongera kuri ibyo bitandatu kugira urukundo rwanyu rukomeze kuryoha. Icindwi, muhore mugerageza guhana utuganuke, amakado canke gifts. Bitari ngombwa ko zirinda kuba zizimvye cyane, ariko zifise ico zisobanuye. Zishobora kuvuga no gukora vyinshi kurusha ivyo wovuga n'umunwa wawe. Icumunani, muhore mufatanya muri byose. Nimba ari mu makosa umukosore, kandi nimba aguye mu vyago ntumutererane. Kubana muri byose ni ikimenyetso cy'urukundo. Ntimusangira ibihe by'umunezero gusa, mukwiye gusangira n'ibihe bigoye. Urashaka ko urukundo rwanyu ruryoha kurushiriza, rukagira akanovera? Tangura gushira mu ngiro ibi bintu 8. Namba ushaka igice cya kabiri c'ivyo wokora, nyandikira muri commentaire uti nudukorere igice cya kabiri. Hari ibindi vy'ingenzi byo kwiyongera kuri ibi kugira dukomeze kwigishanya. Bwira muri commentaire, niki muri ibi bintu 8 ubona cabura mu rukundo rwanyu? Genda ugikosore, uzobaha kutubwira ico vyatanze. Kandi ntimwibagire gukora subscribe kuri Femi TV kugira dukomeze kubaka ingo nziza n'urukundo rufise Imana hagati muri go. Hama namba iyi podcast igufashije, yisangize umuntu umwe gusa, ufyonde na j'aime. À très bientôt.